akadomo.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki 27 ukwezi kwa gatatu y'umwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu Burundi mu gihe intambara iri mu kigo cy'abaru bikomeje guteza impungenge ku bijyanye n'ibikomoka kuri petroli ku isi, leta y'iki gihugu irabivuga iki? Ico nibaza ko abantu borema ntihazoca haba ijuru ngo ridukorokereko unuko ariko araba intambara mu kigo cy'abarabu. Naho mu Rwanda urukiko rw'ikirenga rwatesheje agaciro ikirego cy'umunyapolitiki Victoire Ingabire. Mu yandi makuru, mu mikino Senegal izerekana igikombe yatsindiye cy'Afrika ku munsi w'ejo i Paris. Ntimucikwe n'andi makuru menshi nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Tufite n'ikiganiro baza muganga aho turi buze gusobanukirwa akamaro k'impyiko ndetse n'uburyo dushobora kuzitaho. Aya makuru ahagarariwe na Anne Marie Niwemwiza. Mbere gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, mugenzi wacu Jehudas Hondi Mundu yaduteguriye amakuru agezweho hirya no hino. Abashikiranganje b'igenderanire b'ibihugu ndwi ivya mbere bikomeye ku isi basavye ko ibitero bitumberezwa ku basivile no ku nyubako z'igisivile mu ntambara Amerika na Israel zatanguje kuri Iran bihagarara buno nyene. Mu nama bahuriyemo mu Faransa kuri wa gatanu bavuze kandi ko ari nkenerwa ko umuhora wa Hormuz wugururwa. Ingingo ya Iran yo kugara uwo muhora yatumye ibiciro by'igitoro na gaze biduga cyane ku isoko mpuzamakungu. Amakuru n'amashusho yagenzuwe na BBC yerekana ingaruka zidasanzwe z'ibitero bimaze imisi bigirirwa ku murwa mukuru Tehran kuva leta zunze ubumwe za Amerika na Israel zitanguje intambara kuri Iran. Ivyemezo vyerekana ko Israel imaze gutera ibisasu ibihumbi 300 kuri uwo murwa mukuru mu ndwi zine ziheze. Ibigo by'igipolisi n'ivy'imigwi yitwara gisirikare vyababa 40 vyararashwe, vyinshi muri ivyo bikaba biri mu burere bubamwo abantu benshi. Iyi ni BBC. Umushikiranganje imigenderanire wa Iran Abbas Arashi avuga ko igitero c'amabombe catumberejwe ku ishure ry'intango ku munsi iwa mbere Amerika na Israel zatanguza intambara kuri ico gihugu cagizwe nkana na leta zunze ubumwe za Amerika. Mu ijambo yashikirije akanama ka ONU kajejwe agatakazi na muntu i Geneve, uwo mushikiranganje yavuze ko abantu 175 bagizwe hanini n'abana baguye mu bitero vyagemye ishuri ritoya ryo mu gisagara ca Minabo. Amerika ivuga ko iri kiragira amatohoza. Ni inkuru ya Bethany Bell mu mbamwiri rya Syriac muhawe nayo. Abbas Argashi yavuze ko abo bana n'abigisha babo bagandaguwe atakinya. Ashimangira ko igitero kuri iryo shure ari icaha gikorerwa zina muntu cari gikwiye kwiyamirizwa n'abantu bose. Komiseri ajejwe agataya kazina muntu muri ONU Volker Turk ashimangira ko cari igitero catumye abantu bahinda umushitsi. Asaba leta zunze ubumwe za Amerika kurangiza amatohoza ku vyabaye no gushira habona ivyavuyemwo vuba hashoboka. Muri iyo nama ibihugu bitari bike vyarateye ivyatsi bitero bitumberezwa ku mashure. Bimwe muri ivyo bihugu vyaboneyeho no kunegura ibijanye n'agataya kazina muntu muri Iran, aho vyasavye iki gihugu kureka abanyagihugu bakishira bakizana. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko atakarere na kamwe gasigaye gatekanye abanyagihugu bohungiramwo muri Liban, harimo n'umugwa mukuru Beirut. Israel imaze imisi irikiragira ibitero bikomeye mu duce tutari duke tw'ico gihugu, aho yarungitse igisirikare kurwanya umuhari Hezbollah ushigikiwe na Iran. Ishirahamwe UNICEF rivuga ko abana barenga 120 bamaze kwicwa, abandi barenga ibihumbi 370 nabo bakaba barateshejwe izabo. Hagati aho ONU ivuga ko impunzi ivuga ko abanyagihugu baba ibihumbi 150 batagira isaganirizo mu manuko bwa Liban kuva aho Israel senyuriye ikiraro cyo kuruzi Litani. Latifa urakoze Jehudas.
aya makuru tuyatangiye ku buryo burambuye. Urukiko rw'ikirenga rwatesheje agaciro ikirego cy'umunyapolitiki Victoire Ingabire wasabaga ko ingingo y'Ijana yo mu gitabo cy'amategeko ahana ikurwaho kuko ivuguruza zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga. Ingabire watawe muri yombi bitegetswe n'umucamanza avuga ko habayeho kwivanga mu bubasha bw'ubushinjacyaha bwategetswe kumukoraho iperereza kandi bugakora bwigenga. Nyuma y'iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga, Ingabire agiye kwiyongera ku rubanza rw'abandi 9 bamaze imyaka isaga 5 bakurikiranyweho ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi. Ni nkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Icyemezo cyatangajwe n'inteko y'urukiko yari iyobowe na Aluziya Cyanzayire, Vice President w'urukiko rw'ikirenga. Uwatanze ikirego ariwe Ingabire n'abamwunganira bo ntibari mu cyumba cy'urukiko. Victoire Ingabire yatanze ikirego asaba ko ingingo y'Ijana yo mu gitabo cy'amategeko ahana ikurwamo, avuga ko inyuranya na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga. Ingingo yemerera umucamanza kuba yakurikirana umuntu utararezwe mu rubanza aburanisha mu gihe abonye hari impamvu zimuhuza narwo. Iyi ni nayo umucamanza mu rukiko rukuru yashingiyeho ategeka ubushinjacyaha gufungura iperereza kuri Ingabire ndetse no kumushyikiriza urukiko. Ingabire avuga ko ingingo yemereye umucamanza kumwambura uburenganzira bwo kwitwa umwere mu gihe nta cyaha kiramuhama. Umucamanza ariko we yavuze ko yategetse ko habaho iperereza kubera amakuru yatanzwe mu rubanza yaburanishaga ashyira mu majwi Ingabire. Aha ariko Ingabire avuga ko urukiko rwanivanze mu nshingano z'ubushinjacyaha kuko umucamanza yabutegetse kandi bugomba kwigenga mu mikorere. Urukiko rw'ikirenga ruvuga ko icyemezo cyafashwe n'umucamanza cyari ngombwa kuko kigamije guca umuco wo kudahana. Ikindi ngo nuko umucamanza yategetse ko hakorwa iperereza ngo ariko ntiyategetse ibyagombaga kurivamo. Ingabire yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka ushize hashingiwe ku makuru yatanzwe mu rubanza rw'itsinda ry'abantu 9 baregwa ibirimo gushaka guhirika ubutegetsi. Ubushinjacyaha buvuga ko aba baregwa bari abayoboke b'ishyaka Darfa Umurinzi ryashinzwe na Victoire Ingabire ariko rikaba ritaremererwa gukora byemewe n'amategeko y'u Rwanda. Ingabire witabiraga uru rubanza nk'umuntu usanzwe yahise atabwa muri yombi ubwo umucamanza yategekaga ubushinjacyaha kumukoraho iperereza. Itsinda ryunganira Ingabire rivuga ko kuba umucamanza yarategetse ko hakorwa iperereza kandi ubushinjacyaha busanzwe burikora bwibwirije ari uko yinjiriye imikorere y'urundi rwego rwigenga. Gusa urukiko rw'ikirenga ari narwo rukiko ruruta izindi rukaba rwemeje ko ibyakozwe n'umucamanza byari mu nyungu z'ubutabera. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Mu gihe intambara iri mu kigo cy'Abarabu ikomeje guteza impungenge ku bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli ku isi, umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima yabwiye abarundi ko nta juru rizabagwaho. Ibi yabivugiye mu kiganiro cy'abavugizi n'inzego za leta gikorwa buri mezi 3 baganira ku bibazo bitandukanye bireba igihugu. Muri icyo kiganiro hanabajijwe ibindi bibazo biri kuvugwa cyane mu Burundi muri iyi minsi, birimo nk'abarundi bivuga ko bisanze bari kurwanira Uburusiya muri Ukraine, abaturage bari gutahuka bava muri Tanzania ndetse n'ibindi. Mugenzi wacu Prime Ndikumagenge harakomeza n'ibindi kuri iyo nkuru. Kimwe mu bibazo bikunze kudahara muri bene ico kiganiro nahageze imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda imaze imyaka irenga 10 yifashe nabi, n'ubu imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda zikaba zugaye. Mu gihe mukuru w'igihugu ubu hariwe asigaye arongoye ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika, umuvugizi wa leta y'u Burundi yabajijwe ico vyoba bizohindura kuri iyo migenderanire. Jerome Niyonzima yagarutse kumvo leta avugira yama yatanze ituma imigenderanire itaba myiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Icyo kibazo nyine amaze kucishura kenshi avuga ati mbega none uwo muntu aronderwa n'ubutungane yagirizwa guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, wewe uwo mumunyegereza iki? Ataco wiyagiriza ko musangiye uramurekura akaza agacibwa urubanza hanyuma yeze akera hanyuma ari ngombwa guhanwa n'ahagahanwa. Abavuga ni bamwe mu bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu 2015, Uburundi buvuga yuko bahawe indaro n'u Rwanda. Naho mu gihe ibihugu vyinshi kw'isi birajwe ishinga n'ubukene canke izimba ry'ibitoro biturutse ku ntambara yo mu kigobe c'Abarabu, uwo muvugizi yavuze yuko abarundi borema. Leta izobananya yita abantu bayo aho gikenewe kukirondera ikirondere kandi kizane uburyo bukenewe gushirwamo ibushiremo kugira ngo abarundi bakomeze banezerwa kandi baronka igitoro uko bimeze. Hari dukeyi badusabikanye hanyuma bikenewe kongereza leta yongereze umuvuduko. Ico nibaza ko abantu borema ntihazoca haba ijuru ngo idukorokereko
ngo nuko ariko araba intambara mu kigobe c'abarabu. ariko Jerome Niyonzima ntiyavuze ikiriko kirakorwa mu gihe ivyo bitoro n'ubundi vyari bisanzwe bikenye mu Burundi. Ku kibazo c'abarundi bivuga yuko bisanze bageze ku rugamba muri Ukraine kugwanira Uburusiya kandi bari bazi ko bagiye kwiga muri ico gihugu, Jerome Niyonzima yavuze yuko amakuru y'abo bantu leta atayo iramenya. Naho ku barundi bariko barahunguka bava muri Tanzania ku bihe ntarengwa ico gihugu cari carihaye kwikambi za Nduta na Nyarugusu zibe zugawe mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu n'iz'ukwezi kwa gatandatu ubuhongewe ko ukwezi byavuzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere rusangi mu Burundi Pierre Nkurikiye. Tariki 18 z'uku kwezi kwa Ntwarante habaye indi nama yabereye i Nairobi aho bumvikanye yuko bongera ko ukwezi kumwe kuri ivyo biringo vyari vyatanzwe no kuvuga ikambi y'Induta ikaba yugawe mu mpera z'ukwezi kwa kane y'Inyarugusu nayo mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Pierre Nkurikiye yavuze yuko leta y'u Burundi atamakurizi ko hari abarundi batabukanwa ku gahato kandi ko muri ibi bihe byo kurungikwa iwabo bafatwa nabi cyane. Muri Tanzania haracyasigayeyo impunzi z'abarundi barenga 80,000. Arakoze cyane mugenzi wacu Prime Ndikumagenge. Iyi ni BBC Gabuza Miryango. Ubu ni ku isaha 12:40 ku isoko rya Jabe i Bujumbura mu Burundi. Ubundi amasaha nkaya iri soko ryabaga rimaze gufunga, ariko kuva ku wa kabiri w'iki cyumweru ryatangiye gukora kugeza ku isaha 3 z'ijoro. Iri ni ryo soko rya mbere ry'i Bujumbura ndetse no mu Burundi ritangiye gukora kugeza aya masaha. Umunyamakuru wacu Patrick Waso yanyarukiyeyo atubwira uko abacuruzi n'abahahira muri iri soko babyakiriye. Ku isaha 2 z'ijoro zirenga uruja n'uruza si gwinshi cyane mu isoko yo mwijabe no mu micungararo yayo. Amaduka mwamwe yatanguye kugara, kumbure ntibaramenyera ko ubu barekuriwe kurenza umwanya wo gukora, ariko hari abavuye mu mirimo yabo baje kurondera ivyo basuma aho mu isoko. Bamwe badandaza baracyari muri ico kibanza kuko ubu amatara araka, isoko nayo iremerewe kurema mpaka isaha 3 z'ijoro. Amatara abonesha nko ku murango. Inyuma y'isoko hari amatara amwe manini abonesha cyane, n'abaca hafi barabitomboreramwo. Imbere mu isoko naho nyene harabona cyane. Abadandariza muri iyo soko baranezerewe cyane kuba isigaye irema gushika amasaha yitereye. Akeresho kiyongereye, amasaha yiyongereye, abakiriya baca baraza aho barabaza bakabogana hanze y'isoko. Ubashika binje tukabakira ukuri kwange none bakagenda banezerewe n'utusaba tunezerewe. Muri uyu mwanya kandi ari uwo munsi wa mbere bataramenyera. Ndandaje amahera yo kurutayo nadandaje ku mutaga. Ndashimira Imana. Si abadandaza gusa bavuga ko borohewe. Patrick Nsavyumukama yari yaje gusuma kubona ko isoko irema amasaha yitereye kuri we ngo ni vyiza. Avuga ko we n'abandi barundi benshi babayeho bisumamwo ku munsi bagasuma bivanye n'isaha nabo nyene baronkeye ko amafaranga. Ubu turabishima umwanya wose tukeneye ari 2:30 turabironka ivyo tuje kurondera hano mu isoko. Icyumviro cyo gusaba ko isoko ya Jabe irema gushika isaha 3 z'ijoro cyavuye mu badandariza aho mu isoko ubwabo. Kubwa Edouard Ngendakumana arongoye abadandariza mu isoko yo mwijabe ngo gutunganya ivy'amatara byabatwaye uburyo butari buke ku neza yabo. 60 miliyoni zirenga gato twabanje tugura konteri yonyene era n'ibindi bikoresho byajanye byavye twaye nko miliyoni 10 birenga iyo konteri gusa. Amatago n'amatara kikuje isoko kandi turaranje turagura insinga zazozuza mu ihumbi, insinga za morijera ibyo twakoresheje ibintu bimeze neza nyene dufatikanije n'umuhinga twe twahabona komine asangwe ajejwe igisata c'ivyo muyaga nkuba. Mustanteri wa komine Mukaza Aline Bigirimana avuga ko intumbero nyamukuru yari yo kuvana mu ibarabara abagore bahora birirwa bazungurukana ibidandazwa vyabo ku mutwe canke mu ntoke. Baba mama batembereza ibintu mu ibarabara burya nabo bari muri iyo ntumbero y'uwo mugambi kuko bavuga bati twebwe abadushorera nabaza mu masaha moya y'ijoro 2:00 bavuye ku kazi bagakenera guhitana agatomati bagakenera guhitana utuntu nyene bahitana hafi. Hanyuma tunatera kamo abantu bose kugira ngo isaha yari yo yose gushika uno munsi gushika 3 bace mu isoko mwija basume kuko mwabonye ko nta kintu kimwe kitahari byose biba biriko biradandazwa kandi harabona neza nta ngorane.
ariko kuja canke kuva aho ku isoko yo mwijabe mu masaha yitereye kiracari kibazo. Igituro c'imodoka za rusange zunguruza abantu kiracari kimwe, n'izihari zija hagati mu gisagara ca Bujumbura gusa ziciye mu Bwiza. Musitanteri wa komine Mukaza Aline Bigirimana ico kibazo arakizi, arahumuriza. Umugambi twarawiyumviriye ubegereza ingene bashobora kuyunguruza, kandi navyo nyene turiko turabikorera ko cane vuba cane. Isoko ya Jabe iba iya mbere yemerewe gukora gushika isaha 3 z'ijoro ku masoko 10 ari mu gisagara ca Bujumbura. Kare nta masoko yahora arenza isaha 11 n'igice z'umugoroba. I Bujumbura, Patrick Waso. Mugenzi wacu Patrick Waso arakoze cyane. Mu kiganiro Imvo n'Imvano cyo kuri uyu wa gatandatu tuzagaruka ku kibazo cy'umuziki mu Burundi. Wakwibaza uti ese niki cyakorwa kugira ngo umuziki uteze imbere abaririmbyi bose mu buryo bungana aho guteza imbere bamwe abandi bagasigara? Reka tubasogongeze. Je narakoreye ishingwa rya OBDA, icyo twita Office Burundais des droits d'auteur. Ku buryo mu 2011 nari mu bantu twatanze ivyiyumviro by'uko hoba ibiro bitsimbataza ibikorwa mvabwenge by'abacuranzi bose eka n'abandi, kuko iyo turavuga ibya droit d'auteur burya saba aririnzi gusa. Mugabo gushika n'ubu hari ikintu kitarashikwa ko mu Burundi, iyo ndiko ndagereranya n'ibindi bihugu bidukikije cyangwa ibyo hirya byo muri Afrika cyangwa iby'Iburayi. Naragiye mu droit d'auteur y'Abaswisi y'Abakanadien, muganga iwacu hari ikintu kikitunanira sinzi gituma. Ico rero nibaza ko ni cya kindi gisaba ko ariko kivuge abantu bacumve. Yego je nibaza ko hakenewe inama rukokoma y'aba artiste bo mu Burundi, hanyuma tukaraba ingorane zire ico totanga ko nk'imico kugira ngo tubinagure bishoboke nibi. None iyo nama yotegurwa nande? Turashobora kuvuga ati aba artiste bose baraja hamwe tukabiharira. Turashobora gusaba muri leta, ngubu tugasaba ngo muri guverinoma yuko bokitworohereza, mugabo bagihagarikiye tukabija hamwe kugira ngo turabe aho gahaze ituma ikibihagarika n'igiki. Reka duhe Christian Savye nawe ariko arasaba ijambo. Christian Savye ngira wumvise ikibazo. Habuze volonté politique. Habuze volonté politique muri iki gihugu. Ugushaka kwa politique. Gaboreho sarabizi yuko igihe mu myaka 78 bategura ihiganwa ryari ryateguwe kugira ngo rishobore kuzana indirimbo nyinshi zishobora guca kuri radio y'igihugu, kandi barazironse. Niho havuye abaririzi benshi abo bacanje ba Miss ubona bari bavuye hanze bitwa Banikiza David n'abandi bose bajya ba Sylvestre Ciza baparuguru baciza Sylvestre n'abandi. Ico gihe droit d'auteur yari ihari. Il paraîtrait yuko kuri Radio Nationale bariha amafaranga mu Butaliyano, mu Birigi no muri Amerika y'indirimbo zabuzwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu gihe rero batanguye gukuraho indirimbo, kugabanya indirimbo zo hanze, hanyuma bakatangura kugira icyo bita content, ni kuvuza indirimbo zo ngaha mu Burundi. Iyo system y'ukuri habaririmbyi y'amafaranga yava mu Burundi akaja hanze ntiyabandanije ngo agume mu gihugu akorere bari ngaha. Ivyo naravyumvise naho ntabibonye. Wumva ico gihe volonté politique yari ihari. Ntimuzacikwe rero n'iki kiganiro Imvo n'Imvano ni ku munsi w'ejo. Dukomereje mu makuru y'imikino twateguriwe na Yves Bucyana. Ndabashuje mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Senegal irateganya kwerekana igikombe cya Afrika AFCON mbere y'umukino igomba guhuriramo na Peru ipari ku munsi w'ejo. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri icyo gihugu yavuze ko bagiye gutangiza intambara yeruye yo kwamagana icyemezo cyo kubambura icyo gikombe. Ikipe y'Intare za Teranga yari yatsindiye igikombe cyayo cya kabiri cya AFCON ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere nyuma yo gutsinda Maroc yari yakiriye iryo rushanwa igitego kimwe ku busa mu minota y'inyongera. Umukino wa nyuma waranzwe na rwaserera ubwo abakinnyi ba Senegal basohokaga mu kibuga nyuma yuko Maroc ihawe penalty mu minota ya nyuma y'umukino. Icyo gihe amakipe yombi yanganyaga ubusa ku busa. Gusa mu cyumweru gishize CAF yahinduye ibyo byemezo yanzura ko Maroc
ariyo yatsinze umukino ku bitego 3-0. Kuwa kabiri urukiko rw'ubujurire mu mupira w'amaguru rwemeje ko rwakiriye ubujurire bwa Senegal kuri icyo cyemezo maze rusezeranya gutanga umwanzuro vuba bishoboka. Nkiri mu mupira w'amaguru muri Afurika, impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA yatangiye gukurikirana mu buryo bw'imyitwarire n'amategeko abayobozi batatu bakuru b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Congo Brazzaville Fecofoot. Aba barimo perezida wa Fecofoot Jean-Guy Mayolas uherutse gukatirwa igifungo cya burundu hamwe n'umugore we n'umuhungu we nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kunyereza umutungo watanzwe n'uru rwego rushinzwe umupira w'amaguru ku isi. Mayolas n'umuryango we bakatiwe badahari n'urukiko rwisumbuye rwa Brazzaville kandi kugeza ubu aho baherereye ntabwo hazwi. Mu itangazo ryasohowe na FIFA yagaragaje ko ibyaha bashinjwa birimo inyandiko mpimbano, kugongana kw'inyungu ndetse no gutanga cyangwa kwakira impano mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iperereza ry'ubushinjacyaha ryerekanye ko amadolari y'Amerika asaga miliyoni 1,300,000 yatanzwe na FIFA yanyerejwe mu gihe igice kinini cyayo cyari kigenewe kubaka ikigo cy'imyitozo, guteza imbere umupira w'abagore ndetse n'inkunga yo guhangana n'ingaruka za COVID-19. Ahandi imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu cya 2027 yatangiye mu ijonjora ry'ibanze. Iki gikombe kizakinirwa muri Kenya, Uganda na Tanzania. Kuwa gatatu ikipe ya Eritrea yatsinze Eswatini ibitego 2-0 mu mukino wayo wa mbere nyuma y'imyaka hafi 20 itagaragara mu marushanwa ya CAF. Sudani y'Epfo yatsindiye Djibouti iwayo mu mujyi wa Juba ibitego 4-0 yishyira mu mwanya mwiza wo gukomeza. Umukino ubanza wahuje Seychelles na Lesotho wo warangiye amakipe yombi anganya 0-0. Ku mugabane w'Uburayi haraye hakinwe imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Amakipe 8 yabonye itike yo gukina imikino ya nyuma y'amajonjora iteganyijwe kuzaba kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Turukiya yatsinze Romania igitego 1-0, Utaliyani butsinda Irlande y'Amajyaruguru 2-0, Swede ikubita Ukraine ibitego 3-1, bitatu byose byatsinzwe na Victor Gyökeres. Pologne yo yatsinze Albania 2-1, Denmark itsinda Macedonia y'Amajyaruguru ibitego 4-0. Kosovo yihererana na Slovakia ikubita ibitego 4-3. Repubulika ya Czech inganya na Ireland ariko iza gutsinda kuri za penalty 4-3. Ni mu gihe Bosnia Herzegovina nayo yasezereye Wales kuri za penalty 4-2 nyuma yo kunganya igitego 1-1. Kwa kabiri Kosovo izakina na Turukiya, Bosnia Herzegovina ikine n'Ubutaliyani, Sweden ikine na Pologne, naho Repubulika ya Czech ikine na Denmark. Ayo niyo makuru y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Mugenzi wacu Yves Bucyana harakoze cyane mu makuru atugejejeho y'imikino yari yaduteguriye kuri uyu mugoroba. Reka dufate akaruhuko gato turagaruka mu kanya. BBC gahuza miryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC gahuza miryango kuri podcast. Dukomeje n'aya makuru twabateguriye kuri umugoroba mu kiganiro baza muganga, tugiye kumva akamaro k'impyiko nuko dukwiye kuzibungabunga. Ni mu kiganiro mugenzi wacu Yvette Kabatesi yagiranye na Dr. Cyril Semana. Mwireho neza. Impyiko ngo ni zimwe mu ngingo z'umubiri imbere zifite akamaro gakomeye, ndetse bivuga ko ari nk'uruganda rw'umubiri. Mu gihe muri uku kwezi kwa gatatu aribwo hazirikanwa ubuzima bw'izi ngingo, ni gute umuntu ashobora kwitwara mu rwego rwo kuzibungabunga? Dr. Cyril Semana aratangira ariko atubwira akamaro k'impyiko.
impyiko ubundi ni rumwe mu ngingo z'ingenzi z'umubiri. Impyiko rero umuntu azifite ari ebyiri, iy'iburyo n'ibumoso. Impyiko rero twazigeranya nk'uruganda umuntu afite mu mubiri we, ufite imimaro myinshi cyane. Imimaro wa mbere twavuga ni kuyungurura imyanda iba mu mubiri. Umubiri wacu ubundi ufite ibikorwa byinshi ukora mu kudufasha kugira ngo tubashe kubaho. Iyo mimaro ingingo nyinshi z'umubiri zikora igira imyanda. Ni ukuvuga ngo amaraso atemberana tumwe mu turemangingo twavuye mu byo turya cyangwa se twavuye mu byo umubiri wakoze, hanyuma tugaca mu impyiko zigakoramo iby'ingenzi, bikongera bigatembera mu maraso, ibitare by'ingenzi bigasohoka bikajya hanze. Nibyo bikoze icyo bita inkari. Inkari ziba zirimo buriya amazi, zikaba zirimo n'aya myanda. Buriya tunywa amazi akaba menshi umubiri, impyiko zifite ubushobozi bwo gukuramo amazi y'ingenzi akasigara mu mubiri, atari ingenzi baye umurengera agasohoka. Ayo mazi rero niyo abagize za nkari twavuze, ariko zirimo na bya bindi byasohotse bindi. Uwo ni umumaro umwe. Undi mumaro twavuga, impyiko zifite imisemburo, impyiko zirema. Iyo misemburo idufasha mu bikorwa binyuranye by'umubiri. Umusemburo wa mbere twavuga ni umusemburo bita cortisol. Iyo cortisol ni imwe mu misemburo ituma tugira imbaraga, tugira ingufu. Undi musemburo uremwa n'impyiko bita aldosterone, ndetse n'imwe mu misemburo nayo idufasha muri bya twavuze byo gusa naho mbese uringaniza amazi n'imyunyu mu mubiri. Undi ni imisemburo bita androgene, ni y'abagabo, ni imisemburo ifasha abagabo kuba baremetse nka kigabo. N'imisemburo ya kigore bita estrogene, nayo iremerwa aho ngaho, nayo ituma umugore agira imiterere ya kigore. Hari indi misemburo nayo iremerwa mu mpyiko, ni imisemburo bita adrenaline cyangwa noradrenaline. Iyo misemburo iremwa igihe umuntu yagize nk'uburakari n'urugero, cyangwa se ubwoba. Hanyuma hari n'indi misemburo ituma uturemangingo tugize amaraso yacu bita globule rouge turemwa, ubundi turemerwa mu ntuza mu musokoro w'amagufa cyane cyane. Impyiko ivubura umusemburo bita erythropoietine, itanga amabwiriza kugira ngo twaturemangingo tw'amaraso turemwe, cyane cyane nk'iyo hagize nk'ikibazo wenda cy'umwuka wa oxygene, umuntu yagize umwuka wa oxygene, tuturemangingo dushobora kuremwa bitewe na wa musemburo witwa erythropoietine wavuwe n'inzo n'impyiko. Ikindi wenda twavuga, buri impyiko ifasha rimwe na rimwe mu kwirinda n'indwara, ibyo bita immunite. Iyo mu by'ukuri impyiko igize ikibazo, ni ukuvuga ngo nako kamaro k'impyiko murangije kudusobanurira karahungabana? Yego, akamaro k'impyiko karahungabana cyane cyane iyo impyiko igeze ubwo inanirwa, ibyo yari ishinzwe gukora birahungabana. Icyo twavuga ni uko buriya impyiko, indwara z'impyiko abenshi ntabwo tuzimenya, kubera ko impyiko ni urugingo rusa naho rwicecekeye muri rusange, rudapfa kwita rwerekana ibimenyetso, ahubwo umuntu abimenya iyo byageze kure. Ni izihe ndwara zakwibasira impyiko mu gihe itafashwe neza? Indwara zikunda kugaragara cyane zirembye abantu ku isi, twavuga nk'indwara bita hypertension, iri mu ndwara zimwe zituma impyiko zigira ibibazo. Iyindi ndwara ni diabete. Ibindi rero tutakwita ko ari indwara bituma impyiko zigira ibibazo, ni rimwe na rimwe nko kutakora imyitozo cyangwa se siporo, biba bituma amaraso adatembera mu mubiri ngo impyiko zibashe gukora neza. Ikindi kibazo ni rimwe na rimwe kutanywa amazi. Umuntu mukuru ni hagati ya litiro 1.5 na litiro 2 ku munsi. Iyo utagejeje kwa ayo mazi, rimwe na rimwe impyiko ntabwo zibasha gukora neza. Ibindi abantu bakunda kwirengagiza bari abantu banywa itabi. Itabi naryo riri mu bintu byica impyiko. Ikindi wenda twavuga, rimwe na rimwe wenda umuntu ashobora n'uburwayi runaka. Indwara ni nyinshi, harimo za malaria n'izindi ndwara zinyuranye. Muganga Cyrille Semana watubwiraga ku kamaro k'impyiko ndetse na bimwe mu bishobora gutuma zangirika. Ni naha rero dusoreje, iki kikaba cyari igice cya mbere kuri ubu burwayi. Muramukeho neza. Ikiganiro Baza Muganga nicyo kitugejeje ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Gusa mbere yo gusoza, reka twongere twibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Twababwiye ko mu Burundi mu gihe intambara iri mu kigo cy'abari ukomeje guteza impungenge ku bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli ku isi, leta y'iki gihugu yabwiye abarundi ko nta juru rizabagwaho. Naho mu Rwanda twababwiye ko urukiko rw'ikirenga rwatesheje agaciro ikirego cy'umunyapolitiki Victoire Ingabire. Mu kiganiro Baza Muganga tumaze kumva, naho kandi twari turi kumva akamaro k'impyiko ndetse n'uburyo tugomba kuzibungabunga. Twabibutsa ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, Facebook na X BC Gahuza Miryango, ndetse na website yacu BC Gahuza
bbc.news.com ko dufite inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Hamwe mu makuru dufite uyu munsi hari inkuru igira iti menya impamvu nyamukuru ituma Iran yanga ibiganiro na Perezida Donald Trump. Twibutsa kandi ko tubanafite n'amakuru y'ikibiriraho. Nari kumwe nanjye Latifa Mutesi naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Sharon Jeruto. Aya makuru yarahagarariwe na Anne-Marie Niwe mwiza. Twabibutsa ko nanone mushobora no gukomeza gukurikira imbuga nkoranyambaga zacu, tunashimira n'abakomeje kudukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook.